naho yoba afise ijwi ryiza rimeze gute naho yoba ameze gute jewe sindamu uzombwira ati naho wokwisiga mu korogo naho wogira ubwirabure bumeze gute Briella ntazopfa gukunda kuko Briella nakunda n'abantu bose abonye ngo tugende nabo ngo sawa gusabye ibifu mumbwira ati nayisigera mumbwira ati araje yambaye style mezuku aragira condition izi niti aje mirande nzomwemera araje ari gusa rero oya wasi urukundo nacu tokora umva ico ni cambere ca kabiri nemera kuza ari gusa ace muri ville aduge gushika mu carama je nzomwemera wewe ni umuprotegira ukavuga ati abantu bose babonye kigano bavuze ati none burya uyu muhungu arakwize umuntu atazi nakuvuga ngo nzokujana muri dede burya dede niri hehe Inyisho media kuri mikoro kumwe na Nice behind camera kumwe nakuze so ndibaza muri mudada turi kumwe n'inde blibli ariko no musi twari ku biro man guys twari ku biro hawo umutipa mitwa X-Line ndamura mikoro bakwanye kigano nande na ntare yakwa ati yuko amukundo umudada turi kumwe ngaho ati ngo aramupfiriye rero kuno mwanya ntare ntago yarahayoshe ati genda ico ivyo bagutumye ndabishikiriza nanje ndumutumwa ntago noreka ivyo abantu ndeka kubishikiriza so blibli banzo bamutse kwanza bakonzi banyisho media bakunzi banyisho media ndabaramukije nawe ndavuga amafyeri nkiwanje ariko ntunkubite umutumwa ntago akubitwa bantumye nje gushikiriza X-Line sibwa mbere ngira umvise iryo zina tinangameda yumvise ahubwo nagize rere kuko nta muzenga ko muhure uwo mutipe ndibaza mwarabibonye bayikora ko ikiganiro na ntare numustare nibiki nawe warabingirira waranjanye kugegende ku president kwa ntare nawe sineka kugufasha hewe numustare ngirarazwi ambiye ko azwi umviriza bantumye bibi sibyo ntuntuke umviriza abantu nabaye bibi umutumwa ntangora nafise so guys bantumye bwati shikiriza gene umumbwirire bibi yuko ndamukunda nanje naje kwivuga yavugiye ati ayaragufiri yago ngira yashitse imbere yawe yobura n'ubujasiri bwo kukubwira mbenda kubaza bakubwiye ko iyarara ryose iyo rivango zirikagira ritatiza kwa Briella ariko bibi uyu muge murafise refansi bibi aramututse ntago ari yarara si yarara bibi sukuvuga ngo ni yarara comptere je sinkunda abantu nkabaye urumva ushaka uwo ari we wese Briella ndamukunda nyefte nyabukunda bijya bintu je sindosure kumva mwabinyijijemo jewe sawa bibi ndikunda gutahura meje ntuntuke nashikanye ubutumwa umuze nimba inyishu media iri kirandondereri je namwe duhagarare imigendane twe dufitaniye hegera nene nkujya muhungu sinzi yavuye anyura umogi umenga n'umuntu w'umucoma sinzi no sawa none bibi ushatse kuvuga bibi none ushatse kumbwira ko n'abanyarumuge ntago mukunda abanyarumuge nabo barakunda nta mutima afise bacaza gukundira kuri jewe urukundo ntago rucagura naye wamutumye kuri wewe ndakarorero rero yarabiye Lefasi je ntangora nifitiye bantumye nashikanye ubutumwa ariko bibi ujya ni mwiza ugende umubwira ati nyimba ari mwiza ni mwiza kuri wewe ji wanje si mwiza kuko je nsanzwe mfise n'umushiri wanje mushiri wanje bibona vraiment yocanyanga hama ngo arikamora ariko bibi uri kuramubabaza karaba iki kigano kuramubabaza yangiye ati yaragufiri ameneke kuko je ntarwo nshaka kubona hagiye umuzana ahubwo n'ikiganiro sine kuza kucita bajewe nuje wigera umuzana n'imbere y'amasanje kuko ibintu nabonye vyana nganza kujana muri Eden yahe ujya Eden jeyo njana ariko Lefasi Eden none uzi ko ari juru azokujana mu juru yatarijana yorijana ariko bibi banze mbwira ati indirimbo amaze kwandika kwera wewe kwera gusa yakubonye ibintu ukora gusira amaze no kugukunda inje cyakora indirimbo amuzire nyishu media murabona ibintu nyishu media itanguye ngo mara ngo indirimbo amaze kwandika kubera jewe mbe haye ndakubazi yaragiye arazunguruka carama yose buterere yose intunze abona yoze izo ndimbo yozandikira Briella none atazandikiye wewe umviriza bibi urukundo ntago rwamutumye wanje rwagutumye kuri wewe nanje bantumye nashikanye ubutumwa ugende umubwira ati rero uwo wakunze urukundo rufise ahandi ntabwo akunda wewe ivyo bimenye ntuzosubira no kumumenyera mubwira uko nyene kuko nimba bagutumye nawe ndagutumye ugende umwishura ivyo sawa Refansi je ndashikanye ivyo bantumye kandi mwumvise ivyo banyishuye gusabira ibicana kugusa ujya mutipara gukunda ntusubire kunekariza umwanya je kumbwira ngo ujya mutipara gukunda nyene kubera ikatokunda wewe ni wamukunda nyimba wamushimye umviriza bibi ntabwo namushimye bantumye sivyo bantumye none mumuvugira ujya mutipara gukunda kwera bonye mutoya wawe rero mutoya wawe nyimba nawe wamukunze azobazire mu muryango gusabira bibi ntuvuge nabi sivyo so Refansi bantumye ndashanye ubutumwa muri visi byo bibi yishuye Refansi de nyisho media ntago mfise ntako nagerageje sivyo ntago nagerageje gusa bibi
basi turumve ndabahuze canke ari wabikwibwirira uduhuze nande nuwo muzemja sinshaka no kumubona n'amaso yanje kuko ivyo nabonye je birahagije mana ngo afite indirimbo yaririmbi none nkujya muntu ubona no mujana hehe abazindire bibi umuntu aririmba kujya ngo nze kujana muri Eden okay basi koje ngo mansubiramo iyo Eden afite okay mbwira basi ndo mubwira ati yavuze ati banza ugende wige ibwirije nziza basi mbwira condition ukunda umuntu ameze gute naho yoba afise ijwi ryiza rimeze gute naho yoba ameze gute jewe sindamu uzombwira ati naho wo kwisiga mu korogo naho go ugira ubwira buri bumeze gute Briella ntazopfa gukunda okay kuko Briella nakunda n'abantu bose abonye ngo tugende nabo ngo sawa gusabira ibifu mumbwira ati nice gero mbwira ati araje yambaye style mezuku aragira condition izi niti ajimira nzomwemera araje ari gusa rero oya wasi urukundo naco tokora umva ico ni cambere ca kabiri nemera kuza ari gusa ace muri ville aduge gushika mu carama je nzomwemera okay ca gatatu nta kindi namukeneye ni akora ivyo oya refanzi yo yaba bikora je ndabizi naragiwe ndamushaka ko sishaka kwa bibi bakubwiye ati rukundo ntacu tokora wembwiriye ucambere yavuze ati yuko azove muri finali gusa azunguruke azocamwemera cyo ni cambere ngira ica kabiri nagira jaka kuvuga kuri ngo uyo muntu kuri je numiwe urana nayo ko ndabiraba bibi baragukunda refanzi ndakeneye comment nkorabonye yaririmbye umenga indirimbo zishika kuri 10 zose ari bibi aragukunda nukuri bewe nyumviza ndirimbo 10 umaze kuzumviriza yaririmbye gute azo gutora muri ni dedeni ni he bazongora muri dedeni ndabasezeye ndi bukuja muri dedeni yaba bazirindiriye gusa bibi refansi ndiko ndashika n'ubutuma bambariye yageze igihe je nuvume ngaranyoye ngo nzokujana muri dedeni ntazira kuvuga Eden ngo nzokujana muri dedeni nimbere dedeni iherereye je nivyo nawe ahubwo bazubwire kandi yambwiye ati yuko akeneye mu ndirimbo ziwe zose azosohora uzo umukwini video aho rero yarotapfa ngo je nzomuki uzo umukwini video wiyo kugira umuhemora munani kura be yitwa gute ndamwibagira nyambari X-Lion umva igyo zina X-Lion acha nikwambie je nuvume ngaho kavugana na X-Ray uraraba neza ko atari X-Ray yamuzanye burya je sendo oya refansi ntamubeshere X-Lion hamo ndenda gutera inkuru aho uri wose nyimbo ikuranda cyangwa uri kuranyumva je sinkundana n'abango bimva ayo nkawe yo aragukatiye vraiment kwanza jiangalie ujibeshima mimi niko na nuvuge nabi bibi ntugasuzugura umuhungu mimi na heshima yangu lakini huyo muda siwezi nikapendana na yeye juice na muda kuko ujye ndabana dukundanye n'umuntu norinda reka aragutesha umwanya basi mu majambo maki yani ikena nipotezea muda tu hakuna kitu umva X-Lion nguzo uri kuramutesha umwanya iyo mukundanye na Bribi namwambia hivi asiongeze tena kupoteza muda wake ahubwo uvuga ati ikana toa nyimbo yaimba niimbia mimi sizisikiliza hata hizo nyimbo okay refansi urumva Bribi urumva kifufu uvuga ati ntago ari level yawe uri umumenyesha makuru ko we ni kivayo kiraho ari mu underground sikuvuga uko nice none aho kutari ko yawe nuko umuntu ashobora kuba ari mu underground hirya ejo kazosanga kuko uko umuntu uko buca sikobu uko bwira siko buca uko nasiki arashobora kuba no musanyura umogi ekiti dusanga ni warudanda muhinja Ezagara baye boss kubera danazu muhindure rero sivyo wavuze ati numuvayo lakini imisizi nikapendana naye wati hemwe ikapo iko yogiye umumenyesha makuru n'umuririmbyi usanga biryoshe ni wewe umusupportinga kufani utangaza nizo no promote nizo nongera Emerio kapo man usije ukanisumbua jamani kama ni X-Lion usije ukanisumbua hemwe ndakeneye comment numviyo kapo kiyoshe umumenyesha makuru n'umuririmbyi ariko wewe ni umuprotengira ukavuga ati abantu bose babonye kigano bavuze ati none burya uyu muhungu arakwize umuntu atazi no kuvuga ngo nzo kujana muri dedeni burya dedeni iri he je ndakumenya dedeni yose yavuga ati ngo kujana muri dedeni sawa wanyumviriza uramumbariza ati muzongenda n'ubwato cyangwa muzongenda n'indege sinzi ngira zo gutwara amababa y'urukundo iyo kapo ndibaza ni nziza umuririmbyi n'umujournalist wowe ni uzo mu protogira ubwo ati ameze kuri kuko abantu bamumenye nubwo nariko ndatwingana sinagira ni yanize abantu bo muri inyishu media mimi wache kunizowe
munasikia umviriza refasi ntituriko Sipendagi mazuri. Bibli ntituriko turakumenyera twebwe turi nyinshi ugati nice ndaguhaye ikibazo genda utanga inyishu sibyo naje bampaye question okay genda imwe kandi jina dusubire kuja kuri kamera ngo Briella ngo ndagukunda ngo nini na nini ankunda vyahe je nyene wabonye ko yambonye rimwe ngo ariko bivugisha ukuri yambonye heko tutarigera duhura na live urukundo mari nuko rumeze je wabonye gute kuri kamera hasi nahase no gustara sore fancy nyishumwa uba we nawe dai mufisi fans do inyishumente nanje reka ningane naye naye bizimwanya wo gusara okay lakini mimi sina muda wa huyo hivi nishajiebea Mungu hivi niko mtoto wa Mungu sitaki tena matatizo kichwani acha sitaki kunisumbua sitaki gushaka umuntu agukunda vuga wasuku ashaka kwibera single ungu ndarahari smi no ntaguri single sindi single yeah of course avyumve je sindi single nimba yaje kuno ndayibaza ndi single no je ndi en couple kandi ndagiye ntuzosira n'undi munsi kundondera je Briella ngo wandondeye abandi okay sawa ariko bibigede basoseze bakunzi banyinshi inyinshi mezi ndabasezeye kandi je abo ari ubwa mbere n'ubwa nyuma mutoya wa mukuru wa X-ray imba ari X-ray asubiye je kundondera ndoza muri inyinshi mezi ari bavukana ico kintu refasi bavukana X-ray na X-ray umva bitaniye he so levazi ndayishubizya je bampaye ntuziye yaraje gushikiriza mero abonye ukuntu bamugiriye so bye see you tuzosubira kuva kamera